ça partout. Aujourd'hui, c'est notre tour. Quand on suivait cette émission qui était au Cameroun, en Côte d'Ivoire, les gens étaient très nombreux, mais je me dis quand est-ce qu'il va venir au Bénin, un jour, ce jour-là est arrivé. La chose la plus importante, c'est être sûr que si tu meurs, tu vas au ciel. Le Seigneur m'a montré qu'il y a des gens ici, beaucoup, qui vont accepter Jésus. Et le maître des circonstances peut passer par là pour te donner le boulot qu'il a préparé pour toi. Les maladies qui sont guéries. Abandi bakanguka nje ngaje gushinga intahe mvuga ivyitse Imana yakoreye jewe nari narafashwe ni mu mpemu mbi yakaburekwe. Iyo mpemu yakaburekwe ni ukuvuga nyoye inzoga imwe canke zibiri ku mugoroba canke naho haba hakiri kare mu masaha sita, haba hageze igihe ntangura kunywa niyenze nkayishira mu kanwa, nabafashwe naca ntangura kunywa inzoga. Ni ukuvuga narazinwa guhera mu gitondo, guhera nk'izo saa sita kugera mw'ijoro. Hageze mw'ijoro nka saa moya canke saa mbiri, haba hageze yuko naho nunguruza nja muri boîte. Ngiye muri boîte, ni ukuvuga amafaranga yose naba natemberanye narayasorora yose agahera, aheze ngasubira nkatamuhira nkazana ayandi, nayone nkayasorora yose agahera, aheze rero nkaca ntaha nkaryama. Ndaba mw'ubwo buzima, ariko rero mba narafashwe n'umwuka mubi ugusambana, nkama ngendana n'abakobwa nkaba ngendana n'abagore. Ni ukuvuga ngo aya mahera yose si ukuvuga ko nayarya jenyine, ntabwo nayarya jenyine, narasororera mw'abo bakobwa ngasorora mw'abo bagore. Ndaba mw'izo ngeso naronka n'umugenzi nawe afise izo ngeso, ariko naho nabasororera nari naratinya ikintu cyo gusambana. Ni ukuvuga ndose uwo mugenzi nawe yaciye atangura kuza arangurira inzoga umwanya atamahera mbafise, angurira inzoga umwanya atamafaranga n'abafise. Turagendana turangurira inzoga, nuko nawe yari yafashwe n'umwuka w'ubusambanyi. Rero tumaze kugendana nawe, no kuvuga yarangurira inzoga akagurira n'abakobwa, agataha n'abakobwa tuba turi kumwe, kubera jewe bwaba bwije, kubera aho naryama jewe aho nari mbaye naje bwije nasanga bugaye portail. Ariko wewe kubera aho yari apanze yashika adodora akamwugururira, jewe natahanye n'umukobwa akaryama mu cumba ciwe, nanje nkaryama muri saro akaryamana n'uwo mukobwa. Ni ukuvuga amaze kubigira kenshi nanje naciye fatwa n'uwo mwuka mubi w'ubusambanyi, ntangura nanje kuza ndatembera n'abakobwa, ntangura nanje kuza ndabagurira inzoga tugatahana, ndagenda mw'izo ngeso. Ariko rero mu gitondo hageze mvuyeko nkaja hano nkiyumvira ibintu vyose vyaraye bimbayeko, bikaza ubwenge, ndavuga nti jewe muri sanzu sindi muzima. Ariko nkifatira ingingo yo kuvuga ngo ndabihebe bikanga, no vyaba uko umugenzi ndamwikurako bigenda biramva mu bukebuke. Ariko rero nkaguma nsambana ntisambanye, nkongera ngasambana, ndaba mw'izo ngeso zo gusambana. Mu nyuma naho nafatwa n'indwara zidakira kubera icyo gusambana. Ndagendana n'abagore, ndagendana n'abakobwa, ariko ndashinga intahe nsaba Imana imbabazi. Ndasavye Imana imbabazi, imbabarire cane kabisa ku bantu bose nasambanye nabo, mfise indwara idakira. Kandi ndasavye Imana yagiriye neza ikambohora, ikangura mw'izo nzira mbi zose naciyemo. Ndasavye Imana imbabazi. Nari umuntu navuga nabi, nari umuntu natukana, nari umuntu ntayaga neza n'abagenzi banje n'abacuti banje, nari umuntu nari mfise ingeso mbi zo kuvuga nabi, nari umuntu w'inzigo, ishari, nari umuntu agiriye nabi nagenda ndakubita urutoki. None ndashimira Imana kubona izo ngeso zose Imana yarifashije nkazivamwo, kandi no kugira ndazivemwo n'umuntu yandungikiye kanguka. Je parle à l'esprit de stérilité au nom de Jésus. On avait une atmosphère de joie, remplie de puissance. Ce soir, ce n'était que la grâce de Dieu dans cette nation. Quand je souris, je dis merci beaucoup d'avoir choisi Jésus. Il y a
avait du monde à Ottawa qui venait de plusieurs pays. Il y en a qui ont pris l'avion, il y en a qui venaient d'Europe, d'Asie, d'Amérique, de partout pour la présence de Dieu. L'émission Kangoka fait beaucoup de choses dans le monde entier. Il y a beaucoup de témoignages. On entend sur les réseaux sociaux partout. C'est un pasteur qui fait du bien à travers ses réseaux sociaux. Moi je le suis et j'entends ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait c'est de ramener beaucoup plus d'âme à Dieu et on peut s'encourager et suivre. Tout le monde peut mourir. Même si tu ne meurs pas. Jésus peut venir ce soir. Jésus peut revenir prendre l'église demain. Et s'il vient. Muri Yesu turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe natwe utuherereye turameze neza nta ngora ndarije gushinga intahe kubyo Imana yankoreye. Imana yarankoreye ibitangaza kandi bikomeye gose cyenda ari umuntu yakunda kuboregwa ku ngurumogi kwisambanya hodi hose n'abafise paki gifeki kifeki urumogi ndaracumita pombe ngaho rero sinakuranye pombe n'amandanyo inzoga hodi hose kwisambanya naho ku munsi ndabikora nka gatatu ku munsi ari kenshi ndabikora nka gatatu ego ndabikora nka gatatu vraiment kweli kandi ari maze imyaka myinshi cyandonka umuntu w'umugenzi ampa ikiganiro cyakanguka ni kuvuga yuko ikiganiro cyakanguka kirimo ubutumwa bumeze neza kandi buremesha muri make buremesha ego icyo gihe nta telefone ndari ifise gusa naritegereje ku telefone yiwe n'ubumengo ndishimye mu iyo mwanya haciye nk'amasaha nk'atatu sinzi udufaranga naciye ngenda kurotira ahantu haraha utu dufaranga cyane tuguramo iki telefone ikutse niba nkurikira uwo muhungu atarampa nkanguka ni kuvuga ikanguka niho natangura gutegeza rero ntegereza ku isimu yande iwanje natangura gutegeza kanguka ni kuvuga ubwo nyene nkitegeza mu isimu yiwanje ibintu byashe bitgenda bigabanuka buke bigabanuka uko ndakunda ipombe uko nanywa ku munsi nk'inzoga nk'ububoni nka butatu bw'inzoga bagenda bugabanuka nk'wa bubiri ifegi wasanga afise nk'ipaki wasanga mu yo mwanya ariko nanywa nk'ifegi nka zibiri izindi ntarusubira kunywa haciye nk'imisi nk'itatu kwikinisha hoho rero dore bimaze mu myaka myinshi mugani harageze nyine naho ngenda bigabanura navyone buke ngabanura haciye imisi 3 niho ndashe Imana yacimvugiramo cyabiheba burundu kubera icyo jambo ry'Imana ndama ndategeje birahera biragenda uko birahera ndama ndiko ndasengera muri kanguka birateba biragenda burundu n'Imana aho ndi hose je Imana ndagushima kubyo wankoreye ibitangaza ubu ndabayeho ndishimye ubu nta ngorane ndadeye inzoga ndarahevye itabi ndarahevye kwikinisha ndarahevye ubu mbayeho mu buzima bumeze neza ubu ndubaha Imana ubu ndagenda gusenga nkashima kubyo yankoreye Imana. Ce serait quelque chose de très gigantesque. Et Dieu va l'utiliser pour le Bénin. Parce qu'il y aura un changement, il y aura la paix au Bénin. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a Dieu dedans. Bene data nanje nk'igitondo ciza nejejwe no gushima Uwiteka kuko yangiriye ubuntu rero nejejwe no gushima Imana ku bitangaza n'ibimenyetso yankoreye yangiriye neza no kuri bene data izi ntahe mwumva bene data batanga ziraduhemesha kandi izi ntahe mwumva bavuga bene data ni ukuri ntabwo ari ukubesha ni ukuri n'ibyabayeho byarabaye kuko nanje kenshi naribaza ibintu birabaho ni ukuri pe nibibaho uyu munsi ni ukuri nezejwe no gushima Uwiteka rero nari maze igihe kinini ni ukuri ndiko ibibazo byinshi by'amarozi ni ukuri bagahora banyoherereza ibintu nshimye Imana ni ukuri narindi mu rugo nishiramo kugurura kanguka shiramo ku ntahe y'umuvyeyi ariko arashingira intahe umwana we ukuntu yari afise ikibazo c'ugutwi uko gutwi ngo kwagiyemo akantu ku gutwi barakuvuza biranga hageze aho mene data ni ukuri umuvyeyi we arabangoreka nteretse umwana wanje nawe abibwirire kuko n'umwana akuze Yesu umwana w'Imana ni ukuri nahabwa icubahiro uyu mwana yarashinze ntaravuga ukuntu Imana yamutabaye aravuga ukuntu ni ukuri pe ngo yari mu kikorane ngo bariko barasenga kuko ngo yari yumva bitagenda neza
nukuri ngo nyina we ntiyarizi ko yagarutse muri ico kano bene data iyo ntahe yarankijije uwo mwana amaze gushinga intahe aravuga ukuntu nukuri bene data Imana yamutabaye bene data nukuri bavuga nukuri zintahe bene data wagiriwe umugisha ukamenya ikanguka ntubu muhombe bene data nukuri uyu mwana amaze kuvuga ngo Kristo yaravuze ngo umuntu wese afite aho ababara nahafate ngo nanjye nahise mfata ngahombabara ngo bene data navuye muri ico gikorane maze gukira none rero bene data nukuri umwana amaze kuvuga uko nahereye aho mfatwa ibyo bintu birahaguruka biramfata bene data nangira kumva shizemo imbaraga nangura kumva numva umeze nkakujya kwindokirikira nyigaranzuramo hageze aho ubu ntangura kuvuga amagambo ubu ni twebwe abarozi ngo bari baturungitse ngo kumwica ngo ibi bintu kuva akabyumviririje ngo ni kera ngo atubuze amahoro ngo none turatekeye turagiye bene data nukuri shimye Uwiteka yantabaye shimye Uwiteka yatugiriye ubuntu tukabona kanguka bene data wagize amahirwe akabona ikanguka mwene data sindiko ndakubesha niwumire kufate bene data nukuri njyewe narageze igihe ndibaza ngo ivyo bintu bavuga ntibishoboka ivyo bintu bavuga ntibibaho none ko mfashe igihe kinini ikindi naco bene data nukuri ngira nkubwiza ukuri ntuzaze uvuge ngo nzashinga intara uko byose bicemutse oya ye mwene data iyi Imana ikutabaye ku cambere shima Imana kubera ko hariho mwene safisi ico kibazo cawe nawe uzamukiza ibanga suko organize hanze ibanga nukuja ahantu uvoma ugiye kwegera ndiho wenyene wahevye vyose nubwo utovuga imbere yiwe gusa uriko uravoma hari ubushobozi uriko uravoma buza muri wewe bugakuzuramo umusozi w'Imana niho vyose bironkekera haleluya umukozi w'Imana kiyo kwama duga kuri bishaje uravuga uratanga Imana guhaye hamusubira kuri shaje niwabona umuntu Imana imukoresheje ibitangaza ushime uwamukoresheje ibitangaza niwabona umuntu akoze ibintu bidasanzwe haleluya ushira amaso kuko ivyo bitangaza kuko siwe hari ahantu yagiye kuvoma nawe niwadurwa kuvoma nubwo utokora ibyo akora ariko uzokora ibijyanye n'umuhamagaro wawe ibyo Imana yaguteguriye azobikora kuri dimanche zidasanzwe urambona le chapitre blanc ukogende ndakubaza urambona ego ane kangahe ribwe kabiri ça c'est 2 gatatu ça c'est 3 ça c'est 4 ribwe ça c'est 1 ça c'est 2 ça c'est 3 Je confesse au nom de Jésus. Tu vas gagner. Et tu vas voir. Je souffrais dans mon foie. Dans mes genoux, je souffrais. Et maintenant, je me sens bien. Maintenant, je me sens bien. Je me sens bien dans les jambes, je peux marcher sans souffrance. Alléluia. Shalom, shalom. Je suis vraiment ému de joie. J'avais mis au monde ma fille. Elle avait une paralysie du membre inférieur. Qui? Ta fille? Oui, oui. Elle souffrait de quoi? Elle avait le paralysie du membre inférieur. Elle ne se mettait pas debout. Quand tu es venu, est-ce que l'enfant marchait? Elle ne marchait pas bien. Elle n'avait pas l'équilibre.
Mais maintenant, j'ai enlevé les appareils. Où sont les appareils? Où sont les appareils? Elle n'avait pas d'équilibre. Okay. Jusqu'à maintenant, elle ne savait même pas comment se mouvoir et retenir ses urines, c'était difficile. Je rends grâce à Dieu. Ce soir, j'ai vu des miracles. Amen. Alléluia. Suivant. Amen. Dites-le. Ina